Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ntafatiro. Jewe Patrice Ntafatiro ndi niteka ryo kugushikiriza ikiganiro ca mbere cerekeye intebe ishushe NKURUNZIZA EMMANUEL atazigwa RWAMVA yankoreye akayinkorera arementanya afadikanga ahendahenda avuga n'ibitagira mvura ashoza ivyimbwa. Jewe Ntafatiro Patrice avuga ko mu Kirundi c'abarundi nkokeza ubwicanyi bw'abarundi. Si jewe gusa yarakoreye intebe ishushe umwubahwa Atade Nzigamasabo atunganya ikiganiro bimenye ntaco bitwaye. Ntiyahereye aho, yarabandanije akorera intebe ishushe umwubahwa Kenny Claude n'ikiganiro ciwe citwa vyabaye ryari. Twese acatubwira dutuka ko turimbwa. Nkundira ndaje ko Ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi mu munane zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndimburo, ku ndondantara, ku nyandiko, ku bumenyi bundi no gukundisha Burundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicisha kugitega arico kibambo ariyo telefone kandi ubusa 1 amajana 981 2237 canye ku ikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke icabarundi akabehe gmail akaburungu com. Ikiganiro kibaye ca gatatu co kwiyama abarundi bahuguza batuka abandi babaremera inteba ishushe. Ibiganiro bibiri vya mbere vyaraba umwenengwe bw'Ejeri Yohani yari yavuze ko abahutu b'u Burundi bose uko bakabaye ari ba muhutu kandi atabwenge bagira, akibagira ko wenyene mu muryango wiwe hariho abenengwe barimiye abahutu. Akibagira kandi ko bashikiwe biwe babiri babiriwe n'abahutu. Ikiganiro rero ndiko ngerageza kwiyama uwo NKURUNZIZA EMMANUEL atazigwa RWAMVA kiramara umwanya munini ya cane, kirashobora no gushikana isaha kuko nabo nyine bariko baradukorera intebe ishushe bavuze hafi isaha yose. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'12 ke ukwiyama abantu baremera intebe abandi. Intambuko ya kabiri NKURUNZIZA EMMANUEL atazigwa RWAMVA. Isuka ya mbere intangamarara. Cambu c'umutwenzi comedien ariwe kandi yitwa Gatwenza Shengero muri Cameroon, akaba yitwa Jean-Michel Kanka atwenza ishengero mu rurimi rw'igifaransa. Uno munsi sindamutse nidondora mu rudende. Mu rudende ni hamwe nama ngarukiriza ku nzukuruza yanje ariwe umwubahwa Rubaduka. Uno munsi simpemuka ntashitse ku mwubahwa Kamana yaduhaye umuryango w'abamana aribo basongore bamuka mu gihe tungami n'abagabo. Gihete ca gitega gitenga tiyiteka n'amataba tonyanga ubutore n'ubutwari. Jewe rero ndi Ntafatira mu mana canke umusongori wa ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka Rubaduka rwa mushushwe wa rugina rwa muhara wa mubeba wa rwiganwe rwa ncamatwi akavandagara ka mfiri wa mvyindigiri wa butemere bwa kibwa ca Kamana se w'abamana namukako. Ndamwidondoye rero mu bwinshi. Buwe muntu uri kurankurikira ndakwidondoye uko kuko no munsi ndamutse niya mu Murundi yitwa Emmanuel NKURUNZIZA atazigwa RWAMVA. Uwo Murundi yaje kubaha muri Canada inyuma yanje gato aje arungitswe na leta y'u Burundi ngo abandanye amashure aheze yanzura itsinda ry'akarusho ariryo gitwa master canke maîtrise mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ntore yari asanzwe yigisha muri kaminuza y'u Burundi hahandi mu kuyobeza bagenda menya. Genda umenye ko amashure y'u Burundi jewe umuronzi mu Kirundi nayahaye amazina ngafata kuwiga ishure asa n'uri karasya. Uwusya nawe aranzura amatsinda. Aranzura itsinda ry'amashure y'intango, akanzura itsinda ry'amashure yisumbuye, akanzura itsinda ry'akarenzo ariryo tsinda rya mbere rya kaminuza. Na karenzo kuko n'abantu benshi badashika ku karenzo kandi bagakora akazi bakabaho. Itsinda ry'akarusho ni maîtrise canke master mu Congereza kuko n'akarusho karuta akarenzo. Inyuma y'akarenzo ni itsinda rya kaminuza ariryo rya doctorat. Ubandanije ugira uburonzi hari icitegereza uronka kikaba kaminuza. Iryo tsinda ni diplôme des études postdoctorales. Ivyo ndabikubwiye kuko biraza kumfasha kwiyama uwo Murundi NKURUNZIZA EMMANUEL. Isemo ya kabiri none NKURUNZIZA EMMANUEL atazigwa RWAMVA yavuze iki? Ivyo yavuze nuvyumvirize yariko yishura ikibazo. Wowe Emmanuel NKURUNZIZA canke n'undi wese aze kumfasha ariko je nshatse kubaza Emmanuel NKURUNZIZA. Hari ibiganiro bitangwa n'umuntu yitwa Patrice Ntafatiro. Yitamwo ni Ikirundi ariko urumva ko ari ibintu bijanye n'ihonyabwoko canke gutegurira abantu ukabura abantu gukora ihonyabwoko. Uwo muntu maza kubivuga ko hari ibiganiro bitangwa n'uwitwa Atade Nzigamasabo ngo byitwa Bimenye Communication Center.
vyo biri Bujumbura biranemewe biri ahantu bikorera mu Kigobe. Hari uwitwa Kenny Claude Nduwimana ntiyigera komwakomwa mu ibintu avuga birateye ubwoba cane, urumva ko bigeze ahantu biteye ubwoba, harimo dezimanization n'ibindi byose bitabanje imbwa ibiki biragoye, ntatandukaniye na Nkurunziza bita ba Mujeri. Murabona ko uyu munsi turavye ko ibintu bimeze tukaraba twara igihugu uyu munsi ntabwo bamufise ko ihonyabwoko nitwovuga ngo ririko rirabandanya rishobora ahubwo kuba nabi cane gusumba 93. Murakoze reka koko abanje ntangoroge ico ndabivuze ko mpereye cane kuri iki muvuze w'umubanyi sanze ndamuzi turazi menye naho ataco bifasha. Patrice Ntafatiro ari mu bantu bakorera bimwe biboneka umugambi wo kubandanya ihonyabwoko no mu kweza abakoze ihonyabwoko. Ikibabaje ari naco nibaza yuko no munsi kiganiro kija kudufasha nuko ariho abahora bahendwa n'urwenge rwiwe. Urumva umengano wo muri Bangladesh ujya mu gari mu Bengari no bavuga ngo même si le lièvre est un ennemi il faut admettre qu'il court vite. Kubera ari ncacanya aravuga amajambo aryoshe, arazi gukurikiranya amajambo haba mu Kirundi haba mu Gifaransa, ivyo ntawe bihakana. Ariko ivyo tutamwemerera nuko yise umuhinga w'indimi. Ashobora kuba afise ibyazi kandi nivyo ko kararengeye la moyenne, ariko ni naho hageze igihe iyo yarenze ihaniro twareze gufata igihe turavyandika ko tuvunye akagohe rero ubwa mbere nabe muri kuvuga n'ivyo avuga, tuvunye akagohe abo ubahendwa najya amajambo aryosha avuga akazoja ngakerekana indimburo y'Ikirundi nawe agomba gukora ivyo gushigikira abakoze ihonyabwoko no kunyegeza ivyo abakoze. Imwene rero umuntu nk'uwo bamuhanga canke bamukanyira isoko mu zuru nukuvuga yuko nka kujya gukora muri laboratoire ntushobora kuzovura inzoka utakoze mu mazira ntoki, murinda kusoma mukumviriza ivyo yavuze naho bibeshe naho bishisho, hanyuma akagera igihe ntiyoja uko avuze ari kuvuga uko yanditse ariko wandika ukazovyegeranya hagacagera igihe rero ukabisambura na cane bigasambukira ahaboneka kuko ibyanka bijya ko n'ivyaha bigumye atawubigaruye ngo yerekane ko harimwe ibinyoma, hanyuma kandi yuko bishigikira intwaro y'abicanyi binahamagarira n'ubwicanyi. Hazogera igihe hagiriye abantu no muri bamwe badukomoka ko bashika ku icumu baba bavuga ngo n'umuhinga ngo kanaka yarabigize kandi atarafise ubwo buhinga, kandi bwa kabiri vyerekana ko nawe bafise ubwo buhinga yabikora kugira ngo abeshe. Ntamoneraho akaryo ko kwibutsa n'abandi bakorana. Ejo wundi uyu muvuze Nzigamasabo nambaye Nzigamasabo uyu ntawe nzi nka neza yitwa Tade Nzigamasabo avukanye mugarama hafi yo kwa Prime niyo ngabo. Urumva ko bakora bimwe. Ejo wundi twarigeze gushikiriza umwitwarariko amakenga twari nko kwitwara ikiganiro ijwi rya Amerika ryahaye urubuga umuntu ahagarara ku isunzu y'inzu agatuka abatutsi agatukana cane mu bwoko bw'abahima agaca aniha uburenganzira bwo kuvuga ngo naka yakoze ibyaha. Ibindaba ikiganiro n'icyari gihagaze kuri jewe ivyo narabyihoje uko nako nkora ineza ya bose yabacitse ku icuma bamwe leta y'Ubujumbura yabicanyi itemerera yuko bavuga. Twaravuze ni je nabivuze barabanje bankupira ku murongo, twari dufise isaha bamaza iminota 21 banzimirije baratamba bakinda birorera nitwaye korongo y'iradio baravyakiriye babimaza amezi 2 barayivuga ko baratinda baremera yuko habaye amakosa. Iki ndakivuze nari ka imwe kugira ngo mwumve yuko hari umugani mu Kirundi bavuga ngo bareke baze niko kunesha. Uno munsi yo ndabirekerana hagira nti nakare ntacu yari emission imwe kuri ntazo have bareka kuntumira ngo nikubere bikini biki nobaye nkwegeye ubundi azoza kuko ivyo bintu byo kurekorana umuntu w'umwononyi umubeshi ashigikira bishe akanatuka abantu atawumuhanze biba biriko bitegurira indava aho bazokwicara bene nyene gushikira ibyo. Reka sintebe urumva novuga ko ari action reaction mugabo nka reconnaissance le défi uko kumwe mega Winston Churchill ati if you stop to throw a stone at any barking dog you will never get to your destination. Uvuga yuko imbwa yose igira kubwa uciye utorewe ngo yitere ati ntopfa washitsi yuje yego mu mugabo ariba ikubwa kurusha izindi canke iryana haragera igihe ugatora uburiri ukayikubita ku munwa tugira amaho. Ndakengurukiye waje ikibazo kandi na Emmanuel NKURUNZIZA RWAMVA ndamukengurukiye kuko hari ibintu ngomba kumubwira atopfuye amenye yatansotora. Iburi rya gatatu ukumwishura
ntamwishuye. Jewe rero ngira ico ndabivuzeko, kandi ivyo nza kuvuga biraza kuza biragutangaza, kuko mu minsi mike twabanye warambonye sinzi kwiyorobeka mbaho uko mawe yandeze umwubahwa umuhanzakazi Binyongorigo Deriva. Wewe Nkurunziza Emmanuel utazigwa Rwamva, ndakuzi neza kandi nawe uranzi neza. Jewe ndakuzi kurusha uko wibaza ko ndakuzi, kuko wewe warigisha muri kaminuza nanje ariho niga, kandi umunyeshure yamabwirizwa kumenya umwigisha kuruta. Hama mu banyeshure bayobewe bari ubwoko bwose, hari abahutu n'abatutsi n'abatwa. No kuvuga rero nk'ivyo jewe umuhutu ntabanzi, narabyagiwe n'abatutsi bari bagowe kubera bayobewe. Wewe rero Nkurunziza Emmanuel ndakuzi ku ibintu byinshi cyane. Wowe wigisha mu rurimi n'amayagwa y'icongereza mu gifaransa rimwe bita langue littérature anglaise. Ntiwanyigisha mugabo hariho abanyeshure wigisha uko abigisha uzi nyene twese tuzi, kandi aho nari kubandanya nibikuraba bikwega wewe nyene wivugiye. Ndazi neza ko wibuka ikiyago twagiriraniye twicaye Toronto turi abantu batatu, yari wewe Gasore Diedone na jewe Ntafatiro Patrice, tuvuga utuntu n'utundi gushika dushike ku kibazo cyo kuyobeza abanyeshuri ba kaminuza. Uravyibuka twarabyaze, twari twaje kuvuza ingoma i Toronto. Ndakuzi gusumba rero kuko naraje mu mugwi wa Rukinzo Legacy nsanga uri mu bakuru, uravyibuka neza. Kandi itotezwa kandi kibi n'akarenganyo nagiriweyo urakizi neza, kanatsinda wari mu ndongozi. Imana ni nkuru, iyo ngumi wanyu kumbure simbamba aha muri Canada. Ino muri Canada naho warahansanze ndi mu ndongozi z'umugwi wavuze ingoma witwa Remesha Drums, uraza mu ngoma tukwakiriza yompi. Undavye uko nkora n'ubumenyi Imana yampaye, ndibaza ntihenda namba kutayobewe konzi icatumye n'abatumye tuva muri Remesha Drums tugatanguza umugwi witwa Royal Kigabiro. Canke mbere Imana ni nkuru, iyo ntava muri Remesha Drums hariho abarundi benshi batari kwiga ingoma kandi bazivuza neza cane. Narigishije abana b'abahungu bariga kuvuza ingoma, atanumwe yigeze avuza ingoma mu Burundi bariko bazivugiza ngaha muri Canada. Urabazi neza. Nkurunziza Emmanuel ndakuzi cyane, ivyo uvuga n'ivyo ukora byinshi ndabizi. Aho wankosereje si hake. Ubu naho uritoye ushize shishi ushimitse, urashinyirije, urashitse kwisimbo y'inuma, uramvuga mwizina ngo Ntafatiro Patrice ngo umubanyi. Iryo zina narihawe n'umumana ndi muri Gomisheri. Urananyagiriza ibintu ntashobora gusubiramwo, ibintu ntipfuza, ibintu nanazi, ibintu bitanca no mu mutwe. Jesu cyo gukokeza abantu ngo bicane ntibikunda, nkuko wogira ngo kundemeka intebe bishushe ntivyari bikwiye, n'igitutsi nakumukomo urashizeko, uremeje n'ukuri ko jewe ndiyimbwa. Ntivyokunda ko mbimbwa n'ukuri, ntivyokunda. Hari abantu benshi bansonera na jewe ndisonera, Jesu nshaka kubimbwa, ntivyokunda na gatoyi. Sogokuru yapfuye yavuze ko igitutsi gifata uri n'amanyama, ndaza kubigarukako. Ubu gusa ngira ndakubwira ikintu kimwe ucumenya, kandi n'umurundi wese anyumva araza guca urubanza. Wowe Nkurunziza Emmanuel utazigwa Rwamva, burya wewe warankomerekeje kenshi gose, burya warankomerekeje kandi kenshi. Haje imbere yo kwiyama Mukasi Karori na Menga, imbere yo kwiyama umwenengwe Bwejeri Yohani, nkavuga ivy'ubumwe butariho bw'umumenja buyo ya Petero, nkiyama uyu n'uyu, burya nari guhera kuri wewe. We niwe nari gutangura kwiyamiriza. Uribuka ugira manifestation twewe turiko turarira abantu biwacu bapfuye, turira abavyeyi bacu bapfuye, uri kuragira manifestation, burya niwe nari guherako. Ndagasubiyemo, burya nari guhera kuri wewe. Nani kuki mvuga abandi wewe nkakureka? Ni kuki wogira ngo jewe ndagutinya? Sintinya wewe, ntinya iciza umuntu wiwanyu yankoreye. Ego burya jewe ndi umurundi. Umurundi avuga ati umuryambwa bumwe agatukisha umuryango, agasubira akavuga ati umwami ntakubaza ico wariye akubaza umuryango. Wewe mba naragushengeje kuva kera, we tuba twaravuganye byinshi cyane, ariko narabiretse. Kubera iki? Mu muryango wiwawe hariho umuntu yankoreye iciza, ntiyankoreye iciza kimwe, yaracuhiriye yankorera ica kabiri. Kumwe bavuga bati ingoma yaguhaye amata ntiguha amazi, yarongeye yarankorera n'iciza ca gatatu, arantota arankura mu bandi, ndabona ko ari karankorera iciza, akagikorera jewe kandi ambona. Ndasubiramwo neza ngo uvyumve neza wewe Manuel Nkurunziza utazigwa Rwamva. Mu muryango wiwawe hariho umuntu yankoreye iciza, ntiyankoreye iciza kimwe, yaracuhiye yankorera ica kabiri. Kumwe baca umugani mu Kirundi bati ingoma yaguhaye amata ntiguha amazi, yarongeye yarankorera n'iciza ca gatatu,
arantota arankura mu bandi ndabona ko ari karankora iciza nico ciza rero ntarota mpinduramwo inabi ngo duterekane mu bantu n'umuntu hari umuntu w'iwabo yankoreye iciza nico catumye wewe Nkurunziza Emmanuel utazigwa RWAMVA ndakureka ukazi wanje rimwe kabiri tugasangira nkagusasira izo mfise kandi nzi yuko wewe mu bantu batankunda urimwo kandi nzi ugwanko wanyeretse muri Rukinzo Legacy nzi ugwanko wanyeretse mugabo nkagira nti kubera ico ciza uwo wundi muntu yankoreye nuzi wanje nushike yamara ibintu byose bigira urugero wavuze ko biki ibiganiro ngira ngo uzonshengeze kandi nshengera ndakavuze waravuze ko hari ibintu wanyanditseko ndifuza ko wobindungikira je ntavyo naronse iyo ndabironka nariko nakwiyamye kera unjanye imbere yatugira amahoro hari ibintu bibiri nzokora icambere nzokora nzovugana n'uwo munyamuryango wiwawe yankoreye iciza ndamubwire ko ngomba mburane n'uwo mu muryango wiwe kandi naho wobireka ukarungika uwundi nzoba nzi ko ari wewe tuburana kuko ni wewe wabivuze ku mugaragaro ni wewe hari ikintu serukiye ngaha muri Canada ni kumwe bavuga bati sakiri imikibi yatanze umurozi gupfa n'ubuhoza umuntu anyitwarira nzoba nzi ko ari wewe ivyo babimenya icya kabiri nzokora nzokwiregura n'umutima wanje wose n'ubwenge Imana yampaye bwose ico womenya coco ntaco ribona wewe ko unyitwarira ntaco ribona no kuri kwa Mungu je ndabona ko umego ukora nabi cyane maze imyaka 6 n'igice mvuga mu myaka 6 mvuga zinandwi warabuze ibirego bihagije nguje imbere ya butungane ico mukagenda mu butungane wewe kurya uvuga uzompana siko jewe ndakwishuye urazi ngene navuze mbwene uzompana jewe nzokwiregura neza ntabeshe mvuga ukuri kandi ubutungane bwa Canada buzotwumviriza twempi intahishashe izire guhengama ndabizi neza kuko ndamaze kuburana ngaha ndakwibukije ko natsinze numwe mu bagenzi bawe nukomoka acaromoka yomokera mu yindi ntara no mu kindi gisagara ico atazi nuko ngaha muri Canada amaragaramu utayarishe ni nka carte de crédit aguma yiyongera iciza nuko yondondera hanyuma bigahera kuko amagaramu atarishwe bigumuko wewe rero nibagomba ko tuburana nzokugira nk'ababandi babiri ico mpanye nukaburana ahubwo nawe rero urarogwa ico ndakubwiye coco ndipfuza n'umutima wanje wose ko wonyitwarira kandi abigusavye zinduka undungikira umutahe maze mpana isumbi nikiyizana sije nobona birabaye sije nzobikora ni Imana imvyura mwijoro iti ntafatiro gira uburonzi kuri kino kintu gira uburonzi kuri kino kintu ngaca ntangura kugikora uzoreke kunsezera rero umubwira ivyo uzokora ivyo bintu uzoreke iryo terabwo buzorireke urazi ko nagize uburonzi mu miryango ndazi ibintu biranga umuryango wiwanyu iryo terabwo barireke mwebwe mukuru ukundi reka rero umengo nagatima keza ngo uzogira ngo uzogira bikore hanyuma duhure tuburane ico utazi nuko jewe niteguye kuva kera ikiganiro cyose ndakirungitse mba nagisabiye Imana kugira ngo mvuga amajambo meza sinteranya abantu mugabo nawe ubona ko nteranya abantu icanyuma noherezako no kugira ko jewe Nkurunziza Emmanuel utazigwa RWAMVA ukwiye gukizwa ukamenya Imana ukamenya ivy'uburonzi jewe nibaza ko wumviriza ibyo ushaka kumviriza mu biganiro vyanje na ntaryo ukamana ikaramu yo kwandika aho wibaza ko nagoramye nahoshwi nama ntanga igitega ariyo telefone ndayisubiramwo ubusa rimwe amajana 613 amajana 181 2237 canke kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke icabarundi akabehe gmail akaburungu.com ivyo ndabikora ngo aho hose noba navuze ikitarico uwavyumvisa mpamagare canke nyandikire tuvugane ndagikosore jewe ndamaze kuvuga ibintu bitarivyo kandi ndakosora narihenze kw'izina rya mukanti bantunganya yishwe mu 1993 ari uko bamubuze narihenze kw'izina rya Paulo Mirerekano aho navuze ko ari Petero ndamaze no kwihenda hakuvuga ko kubwa Patience David Mbonabuca ikirundi camizwe n'ikinyarwanda ahoho navuze ko ikirundi camize ikinyarwanda abantu bavyumvise baramuhamagaye ndahindura ikiganiro wowe ndazi yuko wamuja mu makonference aho abantu bavuga ibintu n'ibindi nta nari muntumira ngo ngira ico mvuze utuma ko abandi yamara wewe hakumpamagara ngo mbarire aho ufise amakenga hakuntumira ngo nze muri conference tuvugane wafashe umugambi wo kunjana mu mutungane muri tugira amahoro ureregwa ntakubesha uragerageza duce tuvyina amahasa tutayavyaye tuzoja dupima amazi n'ifu gushika ducumba umutsima uryoshe kurya kuwatsinze wongera ubumururazi kuwatsinzwe kuko ntikuzoba gutsindwa gusa n'ibihano bizojako nije wenda bikubariye bagusa urarondera ukunyuhagira kuko
uko ndabikubwiye si jewe nibwira ni Imana imbarira iti vuga ibi nkaca ndabivuga nta muntu mbeshera nta muntu jewe ndemeka intibishushe ntivyo nkundira uwo mutima ntawo mawe yampaye jewe mvuga ibintu mbona mugabo ndaza kubishikira ntaco isuka ya kane ibindi mbona vyoba vyiza bimenywe mugabo naho navuze ko ataco mvuga kuvyo wavuze ikinyoni kibuze kitavuze bacita icana reka mvuge duke ku nteba wankoreye mugabo nza kuvuga kubijanye n'ikirundi c'abarundi gusa ivy'inteba wankoreye ntaco ndabivuga kaha kuko nzoronka kanya ko kubibwira sentare nitwahurira muri tugira amahoro isemo ya mbere ndabeshegwa ngo ndumuhinga w'indimi wowe Nkurunziza Emmanuel utazibwa RWAMVA uvuga ko mvuga ko ndi umuhinga w'indimi reka kumbeshera teshkute jewe sindi umuhinga w'indimi jewe ndi umuhinga mu kirundi gusa nivyo navuze kandi jewe ndi umuhinga atize umvise jewe ndi umuhinga atize ubwenge mfise nabuhawe n'Imana subwo mwishure ntidusa rero wowe ivyuzi wabikuye mwishure nanje ibindi n'Imana ibimbwira nkaca ndabivuga gomba uje muri ya kaminuza utesa yakurungika ni waronka umuntu yagize publication nk'izo nagize mu myaka 6 nzosorora duhuye na wewe Dr Nkurunziza Emmanuel ucuza dutare uza dutangura uno munsi igenekezo rya 15 ukwezi kwa Munyonyo mu 2022 wandike mu Congereza wanonosoye nanje nkore mu kirundi c'abarundi ndimwo umuronzi tuzoshika kuw'Imana igenekezo rya mbere ukwezi kwa Nzero mu 2023 ndagusumbya kure niyo ivyo nasohoye kandi ndakwemereye ko kuri iryo genekerezo nzokubwira ibintu nzoba narasohoye uko bingana nzogusumbya kubera iki kuko jewe nkora ivyo nkunda kandi sinkorere gushimwa isemo ya kabiri ngo Patrice ntafatiro ararengeye la moyenne mana nzima Bikira Mariya ndaheruka kugira ikiganiro hano uvuga ko abigisha ba kaminuza y'u Burundi abanzu itsinda iryo ryo ryose bifata kwari uturengera mana kuko bararuta Imana tuzi iri rurema rugaba rugira vyose navuze ko atamunyeshure baha 200 ku 200 ngo kuko arayimana bashobora gukosora Imana bakaya 200 ku 200 nuko bobo bayirusha ubwenge bayirusha n'ibintu la note moyenne nukuvuga amanota agereranye atari make atarenze mwijambo rimwe n'amanota y'incamwanya rero wavuze uko nkaba kandi ndi mwigisha numvise ibintu bibiri icambere wowe Nkurunziza Emmanuel warize amashuri uko biriko turafise ubumenyi ico no kubwira coco nuko jewe kuva nigi Kirundi mu mashure yose naciyemwo sinigeze ndonka ayo manota agereranye iyo moyenne namye imisi yose ndagirenza icaka binguba kubwira kumwe nakavuze ko abo bigisha ba kaminuza y'u Burundi kuko Nkurunziza yarahigishije bifata ngo turengera Mana Nkurunziza Emmanuel atazigwa RWAMVA nta ruhusha na rumwe ufise go kumpa manota ntagufise kandi ntaguzoronka kuri jewe kuko nta manota mpabwa mu kirundi c'abarundi ko wihenze ku muntu ukikibanza udafise kandi utanakwiye enda rero jewe nanje mbwirize kuguha ikibanza ciwawe nta burenganzira ufise kubera iki ubwa mbere wowe wize Icongereza n'iki Gifaransa izo ndimi ntizisa na gato ntushobora kunkosora ngo uvuge ko mvuga Igifaransa neza kuko naho noja kwiga aha muri Canada ngasanga ni gutanga icigwa ngiye kwiga ntiwonyigisha kuko nzi amarorerwa yawe mu Burundi ntiwonyigisha kuko sogokuru yapfuye aciye imigani ati agasiye katekeye itabi ntigahera imvungunyi canke ntigahera imvungunyira ubwa kabiri agatoki kamenyereye gukomba kama gahese ubwa gatatu kabayicwene ntikoga ubwa kana kabaye ntikahava ubwa gatanu ingesi raba ntihwera ubwa gatandatu intoki zakanye isogo ntizikanye isoro ubwindwi iranwa ntishirirenda ubw'umunani ugukura gukuza ingeso ubw'icenda umwana w'inkende apfa yurira ibiti ubw'icumi uwahenye ntiyambara sinokwemera kwingisha wewe hama ngo ndahakura iki ubwa kabiri jewe mvuga ibintu by'ikirundi nawe ukaba waminuje Icongereza rero nta bushobozi na bumwe ufise nta n'uruhusha ufise unamfise koko kumpa amanota kandi aho hose amanota mabi cyane none wari kumpa yahe wakuriye muri kaminuza y'u Burundi batanga amanota uzinye nuko bayatanga ubwa gatanu jewe ndiko ndaguha ikiganiro cy'ikirundi c'abarundi si kibazo mba ndiko ndakora mvuga ibyo numva nshaka kuvuga nkabivuga uko ndabivuga mba mbarira bize n'abatize abahinga mu bintu n'abatabizi
nico gituma nkoresha imvugo isanzwe mugabo irimwo uburonzi. Nico gituma n'abatize ndabasigurira inkuba bakumva gasaraba bakumva karasago bakavyumva neza. Ubwa kane agahanambwa naka ngomba mperezeko ko jewe wampaye amanota agereranye ndafise ibibazo ndakubaza. Ndaguhaye agahomera bunwa kuko uyoberwa k'abanyeshuri bo muri droit commercial approfondi bayobewe. Ngoma ndabikwibutse hamwe wo butabizi mu kuronka amanota agereranye kimwe citwa moyenne bateranya amanota y'abanyeshuri bose bakayagabura n'igiharuro c'abanyeshuri bose biga muri iryo shure. Ngira ndaguhe akarorero k'akamaramaza gaherutse kuba muri kaminuza y'Uburundi. Burya iyo mvuga ibintu simba ndavyikuriye mu mutwe. Umviriza akamaramaza ko kuyobeza abanyeshure mu mwaka wa mbere wa master mu mwaka w'ishure w'2021 ushira umwaka w'2022 mu cigwa citwa droit commercial approfondi. Ndavuga amazina n'amanota baronse. Amanota baronse ni ku 200 muze muravyumva neza. Aja mu Mastaki Gabriel ubusa n'igice ku 200. Bayisabe Isaac rimwe ku 200. Iradukunda Benigne 5 n'igice ku 200. Irakoze Shadrake rimwe n'ibice 25 ku 200. Hakizimana Jedeo 8 n'igice ku 200. Kezimana Kelisi 2 n'ibice 25 ku 200. Kwizera Eric rimwe n'igice ku 200. Manirakoze Edouard rimwe ku 200. Manirakiza Emery rimwe ku 200. Mfisimana Douce Lydie 5 ku 200. Mugenzi Guy Michelin 11. Wamwumvise? Mugenzi Guy Michelin 11 ku 200. Mugero w'Imana Aimable rimwe n'igice ku 200. Na Geneza Fridolin 3 ku 200. Ngenda kumana Jean Claude 3 n'ibice 25 ku 200. Nibigira Fabrice ubusa n'igice ku 200. Ni Horimbere Salvatore rimwe n'igice ku 200. Nimbona Vianney 3 n'ibice 25 ku 200. Nimpagaritse Eric ubusa n'igice ku 200. Niyo nkuru Eric ubusa n'igice ku 200. Ndikumana Elvis rimwe ku 200. Nduwabike Merkiade rimwe ku 200. Niyo ngabo Methode 2 ku 200. Niyo nizigiye Richard 6 n'ibice 25 ku 200. Niyo nzima Veniste 3 n'ibice 25 ku 200. Niyo rugira Angelique 10 n'igice ku 200. Ndasubiramwo niyo rugira Angelique 10 n'igice ku 200. Nizera umukiza Leonard 5 n'igice ku 200. Nsengiyumva George 3 n'igice ku 200. Nzobiraba Claver rimwe n'igice 75 ku 200. Sabu kwizera Nestori ubusa ku 200. Sindayiga ya Deo 3 ku 200. Mwavyumvise? Nukuvuga la moyenne ayo manota rero yose hamwe y'abo banyeshure uce yawoteranya yose uko yakabaye sinorinda kuvuga ngo ubusa n'igice uteranya uronka amanota 92 n'ibice 5 uciye ugabura n'abanyeshure 30 kugira ngo uronke la moyenne uronke amanota y'incamwanya acaba amanota 92 n'ibice 5 ukagura 30 amanota 3 n'ivyijana 8 ku 200. Mwavyumvise? Aho ni mu cigwa co muri kaminuza. Numwigisha muri kaminuza y'Uburundi yandungikiye iyo foto nawe no yikurungikira. Hamenya abanyeshure babiri ugwiza n'ijana ugabirana 30 abanyeshure 6 n'ibice 36 kwijana hayoberwa 93 kwijana n'ibice 34. Ikibanza c'uwo mwigisha yigisha ico cigwa ni mwibarabara. Ikibanza ciwe ntikiri mw'ishuri nizina ry'Imana nzima. Genda umwigisha muri Canada narigishije kaminuza ndigisha no mashure makuru. Mu Burundi narigishije amashure yisumbuye. Uwo mwigisha wo muri kaminuza ikibanza ciwe ni mwibarabara agakora ibindi mugabo kwigisha ntibikunda. Ntushobora gutanga ikibazo hakamenya abanyeshure babiri mu banyeshure 30 ntivyokunda. None tutabeshanye Nkurunziza Emmanuel niba butari muri babigisha baturengera Imana ukabona gusumba Imana izi vyose kandi wenyene urazi ko utari Imana wombarira abanyeshure wagereranije amanota yabo kugira ndonke ayo moyenne uvuga. Uribuka kuri docteur abantu ba docteur nabo nabantu bafise ubumenyi bavuga ibintu bisukuye bidasunitswe n'impemo mugabo wewe nyene urumvise kuvuga ibitari ivyo. No guhanura ko imbere yo gukura urimi mu kanwa uzoza urabanza kumenya ivyo uvuga cane cane uvuga jewe. Ngira ndakubaze ninde munyeshure afise makeya naho nyene afise angahe? Ninde nsumvya kuko ndengeye moyenne? Nukuvuga ko hariho abansumvya hariho nabo nsumvya. None abo nsumvya ni bande? Mbega ico kibazo catanze nde? Gitangirwa he? Gikosogwa nande? Wewe umenya gute ko ndenza la moyenne? Isemo ya gatatu Nkurunziza Emmanuel atazigwa RWAMVA antyoza avuga ko jewe ntari umuronzi. Jewe ndabona ko uwo mugabo atanzi
naho avuga ko tuzinanye ngira ndamwibwire rero areke kunyihendako. Ikigira ca mbere, umuntu jewe nta fatiro ntari, nukuvuga ico jewe ntari. Wowe NKURUNZIZA EMMANUEL utazigwa RWAMVA, ngira ndaguhishurire ko utari docteur wa mbere ambariye ko jewe ntari umuronzi. Saba docteur ba Murundi babandi nyene bigisha ahuzi neza, sinababa aha muri Canada muri benshi cyane muhakana ivyo mvuga, kandi kibabaje atani ivyo mushobora. Ndasubiyemwo, atani ivyo mushobora. Mwebwe mwize kunsumvya, mwe mwarize kunsumvya, mugabo je nageze mu mwaka w'13 nkavuga ibintu mwebwe mudashobora. None umva mwo mwigereka gute? Canke mwe muza kumpohotera kubera iki? Kandi jewe ata amashure jewe mvise muga nkavuga mw'ivyo mudashobora. Ikintu mwebwe abadoktori muhuriye ko mwese ni kaminuza y'u Burundi. Abatemera ivyo mvuga nabigisha kaminuza y'u Burundi hajya nyene nize. Erega nasubiyeho mu 2019 ndavuga ibintu bo nyene badashobora batangura kungwanya. Hariho n'abarungitswishwe kwiga niyo kaminuza nyene, nabo nyene uko nyene. Urumva rero ico ngomba kuvuga, igituma wivuga murakizi ni ca kindi navuga mu kiganiro ca kaminuza y'u Burundi. Utatsindiye kuri iyo kaminuza y'akarenganyo ntiyemegwa. Hariho numwe yambariye ico mu mpora. Yambariye ati wewe nta PhD ugira kandi nta kaminuza nimwe mukorana ngo yemere ivyo uvuga. Naramubwiye ko ndamushimiye cyane kuko vyantumye nkora cyane, kuko jewe nshima hanini abahinyuza ivyo mvuga, kuko nca nihata kuruta. Abantu batuma nkora cyane n'abantu nkawe banki ivyo mvuga, nca nita kurutare cyane kugira ngo mvuge vyiza gusumba, nce ngira n'uburonzi busumbirije. Igituma ta kaminuza nimwe negamiye nuko jewe mbwira Ikirundi abarundi bajya nyene bakibujijwe kucumva, canke bajya nyene bigishijwe amakosa na leta z'abahima uzi neza. Izo leta zikaza kutwigisha kwibinka, zikatwigisha amacakubiri ari mu migani yasaga kwavu kimbaga ntonto kaza ubwenge cyane. No kuvuga rero ucumva ico ngomba kuvuga, ako kasaga kwavu kagahenda urugwe amahero ruvyara ivyana vyinshi. Aho urumva ico ngomba kuvuga. Jewe rero ncamba nka MSZR, ndumunwa w'abanumijwe n'akarenganyo mu Burundi, nkaba ikinkumu c'abaciwe ibikonjo, nkaba umwana w'abavyeyi bahekuwe kuva mu 1931 gushika mu 2015, nkaba umuvyeyi w'abana bakuze batazi akahize kuko kanyegejwe nabo kanyeguruye. Kandi ivyo nkora nta kaminuza nimwe iriho yobisohora kuko nta mu docteur mu Kirundi dufise. Wavyumvise? Nta kaminuza nimwe dushaka gukorana kuko na kaminuza y'u Burundi ntiyigisha Ikirundi. Mu ndimi 10 yabwirizwa kwigisha, ubu yigisha indimi 4, Ikirundi ntikirimwo. None umva twokorana nande? Nta mu docteur numwe mu Kirundi ariho, nta numwe. Burya jewe ni jewe ndi wa mbere mu Kirundi, ni je mvuga Ikirundi, ni jewe ndi mbere gusumba. Mwebwe rero ico dupfa ntaco ntumva. Mwe mwizi Ikirundi mu Gifaransa, je mvuga Ikirundi mu Kirundi. Mwebwe mwizi ibiki, mwigize ibiki. None mwe mundondera kwiki? Nta kaminuza iriho nimwe dushaka gukorana kuko nta kaminuza yigisha Ikirundi nimwe iriho. Iyo kaminuza ibiriho langue et littérature africaine baba bigisha mu Kirundi conyene, kiretse ivyigwa vy'indimi mpuzamakungu nk'igiswahili nk'icarabu, ivyo bovyigisha uko nyene, muga ibindi byose bikigishwa mu Kirundi. Urumva rero mwe nabigisha Ikirundi mu Gifaransa ntidushobora guhuza kuko turashusha ntidusa. Jewe mvuga ivyo mwebwe mwanumye kandi ndaza kubishikako mu kanya. Ico ntari ngico, jewe sindi docteur, jewe sinigisha kaminuza, jewe ivyo mvuga ntavyo mushobora, je kandi ivyo mvuga sinshaka kuronka kaminuza tubikorana kubera nta kaminuza yigisha Ikirundi nimwe iriho, nta nimwe iriho. Ikigira ca kabiri, umuntu ntafatiro ndinde, nukuvuga ico ndi rero. Uvyumvire neza. Ivyo ndi navyo nibiki bijanye nuko jewe ndumuronzi. Jewe burya ndumuronzi. Umuronzi ni chercheur en français mu Gifaransa. Jewe ndumuronzi ahageze. Ubimenye ntubimenye, ubireke canke uvyirengagize, jewe ndumuronzi. Jewe ndumuchercheur. Ivyo ndabivuga kubiri. Mugabo reka ntange indangura kintu y'umuronzi. Umuronzi n'umuntu arondera ibintu ashaka gushikiriza abantu. Agata wakuba, akaja mu vyambu, akurira yururuka imisozi, akihima icamo gushika ronke icarondera. Agihumutse ko akiruhutsa ati agaca atangura kukironga, akagikura umwanda wose gushika kibe ciza c'impagabana. Uwo muronzi mpejeje kuvuga ni jewe, kuko niko nkora, kandi na wewe uriyemerera neza ko hari ivyo nshobora, haba mu Gifaransa haba mu Kirundi. Uzubaze muri kaminuza yawe utabaho nize mu Gifaransa no mu Burundi, babandi nyene batanga amanota mabi je bampa meza gose. Nunga habara yampaye.
urazogumubaze no mu Kirundi jewe naronka amanota atabandi bayafise abigisha bose bagatangara urumva nawe uremera ko hari ivyonzi jewe rero ndandika ibintu narondeye nkabironga hanyuma nkabiha abakunzi b'ikirundi c'abarundi jewe rero ndumuronzi ari ku rwego rw'abigisha ba kaminuza wumvise je mvize amashuri 13 mugabo ndi ku rwego rw'abigisha ba kaminuza hariho n'abigisha ba kaminuza jewe ndengeye uti gute tega amatwi ndabikubarire ubwa mbere ndavuze umuryango n'ibiranga abarunga bene murunga n'uburundi bwa nyaburunga nta wundi yabiga bivuge naravuze nuko commune Gishubi yari umugwa mukuru capitale politique mu gifaransa nukuvuga uburundi bwa nyaburunga capitale yari Gishubi naravuze kandi ko ingoma zatanguye kuvugirizwa Gishubi ku mutumba wa Gikuka ku gacimbiri ka Burunga aho murunga yaba umufurere mwene Yozefu yamfashije kuronda no kuronga ivyo bintu yombera icabona nta murundi numwe yari bwabivuge n'abashersheri uzi mwigisha nyakaminuza y'u Burundi muri abo nyene batanyemera harimo umudokteur umwe yagiye imakamba arabivuga vyitirira yitira ivyo nyene vy'abarunga yibagira ko imakamba hari abantu benshi cyane bankurikirana muri iyo conference yari karagirisha haduka umurunga umwe ava hasi amubaza ati none kutubahuka kuvuga nta fatiro kandi yaragutanze kutuvuga twebwe abarunga yaranduteye iteka hose atanaba mu Burundi wavyumvise ivyo yamubwiye wewe rero NKURUNZIZA EMMANUEL utazigwa RWAMVA ca wibaza ringene vyace bigenda ubwa kabishireka ko je ndumuronzi ndumuchercheur ni jewe kuva mu 2016 nsemerera mbwira uwo wese afise amatwi yo kumva ko Marechal inamujandi yotegwa iteka rirenge abatsota bose mu Burundi kuko uretse ko ari umupfasoni wo mu myaka y'1930 ararengera intwari zosuzi ahubwo yogereranywa na Jean d'Arc wo mu Bufaransa ni waronka uwundi amaze kumuvuga nkanje urazomumbwira kandi kaminuza y'u Burundi irabogaboga abadoktori biza kahise uwo muntu wamuronka ndabikubariye uwo muntu wamuronka uzocumbarira jewe ndi chercheur kuba chercheur suko ufise karanga bumenyi ka kaminuza nukuvuga 3e cycle oya uwo kubesha Einstein ntiyahejeje amashure kandi gushika no munsi baramusonera bose nawe uramusonera kandi amashuri yahejeje ariko na wewe ica gatatu cerekana ko je ntafati ndumuronzi chercheur ni jewe ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubusa butaraza navugiye umwubahirizwa bihome gushika arategwa iteka yatewe kaminuza iruzuye abantu ariko ni jewe nabivuze nije natanguye kumutera iteka ivyo navuze urabizi ubwa kane bwerekana ko je ndi umuchercheur umuronzi ni jewe navugiye ku mugaragaro umugambwe wa Paulo Mirerekano nico umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore yarashoboye hari ibyo atarashoboye nivyo yarashoboye Mirerekano Paulo yaramenjuwe Imana ihabwa icubahiro yongera arahabwa umudari indanga zanonosoye kahize zari zuzuye muri kaminuza muga nta muntu numwe yavuze ikintu na kimwe ica gatanu je ndi umuronzi je ntafatiro Patrice naravuze ivy'inganzo zo muri commune Muruta hariho umuntu yize kaminuza umuntu abantu bose basonera muri kaminuza muga vyaranze ko abivuga muga je nabivuze je ndi chercheur ndi umuronzi ubwa gatandatu ni jewe navuze ko nyene icubahiro Julius Nyerere yitwa Nyerere ari umurundi naho yamuka narahavuze nta muntu numwe ari bwabivuge umaze kubivuga azoca bivuga azoshakiriza urutoki ubwindwi jewe ndi umuchercheur twakuze twumva amajambo mperekeranywa ngo ingwano ya runyota ni jewe kuva mu 2016 nsemerera mvuga ko Burundi ari hanga ngashaka ko umujiji runyota yohabwa iteka rikwiye kaminuza ari yuzuye abantu banonose akahise hari abamuvuga ukuntu mugaje hari ukunda muvuga je namuvuga ko ari intwari akwiye kuronka nibarabara ivyo ndabivuze kubera iki kuko abo bigisha ba kaminuza n'abadokteur bavyiyitirira none ko biyitirira ibintu jewe mvuga kandi jewe ntari umuronzi urumva bo n'abaronzi kubisanzwe bo n'abashercheur muga bakiyitirira ivyo mvuga none ivyo mvuga ntibigira akamaro none ibintu bitagira akamaro abadokteur bugomba kuvyibira iki nyishu nawe uri docteur aho hari mu kahise reka tuje mu Kirundi naco wowe NKURUNZIZA EMMANUEL ubwiriza kuba uzi ikintu citwa Académie Française urakizi Académie Française urayizi kugira ijambo ryinjire muri kazinduzi canke kugira ngo ijambo rinaka rironke insiguro yemegwe n'abantu ntuburi chercheur gusa ntuburi umuronzi gusa ubufise n'impano yo kumvisha ibintu abantu uca witwa inventeur kimwe nita umuhishuzi mu Kirundi jewe rero ndi chercheur inventeur narumvishije abarundi n'abadoktori we urimwo aya majambo arahindura insiguro avuga ukundi iry'umunani naratanze indangura kintu ya nyakubahwa abarundi barumva ko ari izina ririmwe agasuzuguro
ubishaka utabishaka baravyumvise kandi we ndagutanze kubivuga. Ubw'icenda naratoye izina rya Nkubahwa ndariho iyindi nsiguro izoteba igasubiranya kubahwa narabigutanzeko jere nja mu mushereshere gusumba wewe. Ubw'icumi naravuze ko republique yo kwitwa inganji kubisanze abashikiranganji n'abantu bafasha umukuru w'igihugu. Umukuru wa Republika rero y'u Burundi aca yitwanye n'inganji. Wewe Dr. Nkurunziza Emmanuel nagutanze kubivuga. Abantu bose bize kaminuza bansonje amashuri n'abatanze kubivuga. Je nca mu mushereshere muri ico gihe nta numwe ashaka kubinkurako hamukaza kuvuga ivyo uvuga. Ubw'icumi na rimwe navuze ko bashinga ntahe barabenzi ko rero bishobotse iryo zina ryohindurwa kandi byarabaye nabigutanze ko wewe ndabitanze ko abantu benshi cyane. Ubw'icumi na kabiri narahaye izina Barundi bishwi ndasigura ico ishwida kivuga kandi kirumvwa na bose nabigutanze ko na wewe. Ubw'icumi na gatatu naratoye impinyanyuro 40 wavyumvise naratoye impinyanyuro 40 zigerekwa kuri ya ntica ntikize y'impinyanyuro 10 twize. Ibaze igihugu gifise abavuga ko baminuje mugabo kuvaho ntawo kaja avuze izo 10 atawundi wundi arongerako ni 11 nta numwe arongerako ni umuti mugaje ntafatiro Patrice narongeyeko 1 2 3 4 5 38 39 40 hama kacuvuga je ngo sindi umuronzi je ndi umushereshere ni ntaba ntari umushereshere uraza duhaye uzocuza werekana ivyo wakoze naje nerekana ivyo nakoze tuje turaba wewe uri Dr. James mwaka w'13 tuje turaba izo mpinyanyuro jewe natoye ngizi agahindukira ari yitwa akagaruka akamano akamere akamizwe n'ingoma amahoro ari yitwa insezezo amasobanwa ni ca kintu bita discours en chasse kuvuga ko nzi igifaransa uca wumva icarico amayira abiri niyo yindi kandi bita inzoberanya ibiharuro ico utabonye iy'icumi imana impakanyo impanahanano impemutso impemyo impfunyo impigimyo impubanyo impubisho canke impushisho imvuguruzo iyi mvuguruzo mu kigiri yitwa midrash indahiro 20 indondaguzo ingagamisho injaniranyo inkebuzo inkenuzo inkumbanyo inkundwakazo imperesho inoganzo insimbisho 30 insununuzo intafatiro intanguzo intizo intubisho inyitiranyo inzirangaruzo isubiramwo iterambere ubwivugo iyi 40 umukomo urazozisubiramwo harure wumvirize nta nimwe nasubimwo kabiri ushaka nzoce ndakwereka naho navyanditse hanyuma ngo je ngo sindi umushereshere hanyuma ukubaho ukavuga ngo jewe ngo sindi umuronzi uzocuzana umuntu wo muri kaminuza yakoze nk'ivyo nakoze babandi nyene uzocumuzana niwa muronka nzosorora jewe ntafatiro narakuvogereye wumvise aho navuga ivy'abandi uburenda gushitse ko wewe Nkurunziza Emmanuel narakuvogereye wewe Nkurunziza Emmanuel ndakora n'ivyo wewe ari gukora wavyumvise narakoze ivyo ari gukora wewe nyene nico gituma wumfitiye ishari wewe wize icongereza je nta congereza nize niyo ndiko ndakivuga abazungu baratwenga mugabo bakumva ivyo mvuga niwe ari gushira mu Kirundi ano majambo ngira nkubwire niwe ari kubikora je mugana nabikoze ijambo ry'14 corner ndayita mu gihango corner kick ndavyita guhangika 15 email ndavyita ikete muravyo we ntavyo watoye kubisanzwe nije nabitoye ijambo ry'16 inbox ndahita mu mbali ndakubwira ngwingo mu mbali tuyage we ntavyo watoye kubisanzwe ijambo ry'17 Miss Burundi ndamwita mazi yo kwiteke mazi yateke canke mazi uko biri kose nagutanze kubivuga naho woza kubivuga naho wovuga irindi jambo bazokubwira bati hari umuntu yitwa ntafatiro Patrice yaragutanze yari yavuze ibi wabwiza kubivuga ivyo bintu icongeza ariko ndavuga ijambo ry'18 online ndahita kwigufa mu ijambo rimwe ubunyegeri buyagira kwigufa niko bavuga mu Kirundi uvuze ngo ntafatiro ntari online ngo ndamwandikire uvuga mu Kirundi uti ntafatiro ntari kwigufa ngo tuyage naragutanze kukivuga ijambo ry'19 penalty ndahita ku ntobo penalty kick ndavyita gutera intobo uko biri kose nabigutanzeko kandi we niwe icongereza je nta congereza nize ijambo ry'20 profile ndahita kwirembo rya konte y'umuntu uko biri kose nabigutanze short ndayita inshokavi ibutura naratanze kubivuga ijambo ry'22 skirt ndayita insaga bibero ijipo naragutanze kuyivuga kandi wari kuvuga skirt kuva kera wari kubivuga kubera we nivyo wize kuva na kera muri kaminuza y'u Burundi kuva 97 na kangahe warigisha muga none munsi byakunaniye kubikora mugabo jewe narabikoze ijambo ry'23 social media ndavyita gihuri ntavyo wakoze wewe ijambo ry'24 trouser ndayita inshoka kuguru ntavyo wakoze
ijambo ry'75 web ndayita igisenge bumenyi. Ayo majambo mvuze yose wewe ugaya abandi utanabasumba niwe wobwirije kuba ari wewe yatoye, kuko uretse ko wanonoso icongereza n'ikirundi urakizi neza. Nk'ahantu hitwa mu Gihango urahazi neza kuko niko iwanyu mwubaka inzu, niko mwubaka urugo. Uzi neza aho Igihango kiri kigafatanira n'urugo ruja amaja kunama, ugacuraba ahari umuryango w'inzu nkuru ariyo yaseye urugo, uco bibona neza. Mugabe ivyo mvuga bibonwa n'abaronzi bareka Imana ikikorera ivyayo, bakareka Imana ikabahingura. Kuko uravyumva neza wewe NKURUNZIZA Emmanuel, nta na rimwe mvuga ko ndi incabwenge. Je ndareka Imana ikamfasha ikampa ubwenge gusa, kuko ntako noba mfise umwaka w'13 wo mu rusengo nkaguhubura. Urumvise ko hari n'ivyo nakoze utakoze. Ijambo ry'76 ikintu ngomba guhereza ko cakamaramaza kuri we NKURUNZIZA Emmanuel, wari ukwiye no kunsonerera igihe cyose umbonye ukacungurira agacupa niki. Wewe muri master wanonosoye imiduri y'umwubahwa Nkeshimana Emmanuel, niwe wimbariye amajambo y'imiduri ya Nkeshimana, niwe yandungikiye n'ubu ndacayafise kandi warakoze. Mugabo byarakunaniye kwandika impinyanyo nimwe mu majambo Nkeshimana avuga, ugasanga ahubwo nabandi bantu bandika ubwoko bw'abagore bari 4 bari 5 nkuko Nkeshimana bivuga. We mugabe kanka yuko bivuga. Ayo gamana ubwo 27 kuri ico nyene sinumva ingene ari jewe nitaye ku rutare ngo Nkeshimana Emmanuel ahabwe iteka, wewe umuzi neza kuruta wigaramiye i London muri Ontario. Ngoma ndakubwira, umuntu iyo yanditse ku muntu aramwiga neza, akamenya ibyiwe, akamenya ibi, akamenya ibi, akamenya ibi. Je abantu nanditse ko bose ndabazi, n'abantu bose nasomye ku bitabo, n'abantu bose nanditse ko ndiko ndiyiga. Kiye kigusanga ari kigwa gisanzwe, ugasanga nk'ubu ko turiga Amadou Ampateba ndamuzi neza kubera je naramwize naramwitaye nkacamenya ibintu byinshi. Wewe Nkeshimana Emmanuel wabwiza ko umuzi neza cyane. Mugabo ni jewe navuze ko Nkeshimana yateye iteka Burundi mu kutubwira iyicwa ry'umudagi wa nyuma. Uwo mudagi yitwa Bigingo. Gutyo mu 1916 ingwano y'isi yose ya mbere ibiraheze mu Burundi. Wavyumvise? Uwo ni Nkeshimana bitubwiye. Ahandi ingwano y'isi yose ya mbere yarabandanije gushika isaha ya 5 y'umunsi wa mbere igenekezo rya 11 mu Nyonyo 1918. Ivyo ntavyo waruzi. Ingwano yaheze ku munsi wa mbere isaha ya 5 y'umurango mu 1918. Ariko mu Burundi yari yaheze 1916. Ivyo tubizi kubera Nkeshimana Emmanuel ni wabwize ko barabivuze imbere ya jewe, kubera niwe wamwize imbere ya jewe. Ayo gamana reka mbandanye kuko wewe ndaguhejeje. Uzohora ukina nabo mungana, ugomba kuvuga ibintu uzobubanze kuraba ntafatiro Patrice nibiki. Jewe ni Imana impubwenge kana akubwiye ko kubona jewe ntaguhangaye, kubona nubu ndiko ndavuga ibi nuko hari umuntu Johnsonera yankoreye iciza iwanyu. Ahandi twobaye ijambo ry'28 jewe ndahubura bansumvye amashure kure niyo. We naguhejeje bwa mbere na mbere, uburo ni bwinshi cyane mpereye kuri wewe, kandi urazi nico naguhubuye. Urazi ni umunsi nakwandikira email, hariho email nakwandikiye wewe urayibuka, hari ibintu nagukosoye uracavyibuka, ugomba tuzovyereka abantu. Naragukosoye wewe kandi uri kurakora doctora, jewe ataniyo ndiko ndakora. Mugabo aho ngomba guhagarara ni kuri mwigisha kaminuza bukuru dini. Uwo mwigisha kaminuza yarubahutse arandika ko abarundi bemera bakemeza ko abantu bava mu biti. Aho hose ngo afatiye ku majambo mperekeranwa avuga ngo naka ava mu biti binoga. Hariho nibindi yahavuye yandika biteye amakenga, nibindi kandi yavugiye mu ishuri abo yigisha barabinshikiriza. Ivyo bya kabiri bya gatatu vyose nararetse kubinyomoza nivuye inyuma, kuko yari guhava yibaza ko hari ico dupfa. Kira noneho ivyo kuvuga mu Kirundi ni byinshi cyane ku buryo ntoguma mvuga umuntu umwe. Wumvise na wewe igituma ntakuvuze nuko ndashaka kuvuga ibindi bintu byinshi mu Kirundi, ariko wese ndakuvuge. Mugabo ko umpangaye ukavuga ngo ntafatiro Patrice. Urazi igituma mvuze ubu kubera nabibonye kuri YouTube, nabirungikiwe n'abantu barenga 300 bandungikira ngumviriza ngo ivyo naka yavuze narabironse. Iyo rero nza kuronka nico gimwe ndagusavye uzundungikire bya bindi wavuga wanditse unyanditseko, ndabikeneye. Harije usanga harimo ikindi kintu nkaca menye ntuyaga. Isemo ya 4 none dupfiki na mwebwe abadoktori, none dupfiki kuburyo indimburo nigisha abantu ihinduka ibindi, ihinduka ko je nkokeza abantu kwicana. Je ntafatiro ndinde ndi ntafatiro mwene ndi murigo mazi y'Imana yuzura umwonga w'amasebura y'ubumenyi bw'Imana, wasanga umwabu utagazwe kuko atabumenyi bukwiye nyene wafise, agaca yuzura imyaba na wenyene agatota kuko ntafatiro nahashitse.
akarero naka ni wowe Nkurunziza Emmanuel wobwirije gutora amajambo meza mu Kirundi ya corner, email, inbox, Miss Burundi, online, penalty, short, skirt, social media, trouser, website. Mugabira kunanira abari je nza kubivuga nukuvuga narakuvogereye ko jewe ndamazi umwaba wawe nacinda gushita amazi nawe gucura tota abantu bose bazokumva ibindi ko ndavuga bakuzi n'ivyo uhora uvuga nyene kuri ncabwenge nkaba naragukosoye n'ubundi ko ndagukosora uzoca witora ikosa mugabo kubera imvo ntazi waranebwe uranka kubikora ivyo rero utabikoze je narabikoze rero utabikoze nkaca ndakuvogera umwaba wawe ko je ndamazi nkawutwara nawe ugatota ikikubabaza kikaba ko ivyo mvuga bica vyemegwa nawe uraho amazi nuko ameze amazi aje ahantu hose hari umwanya none je ntafatira ndinde je ntafatira ndi tara ridatuba ridomeka yandi matara nkaba umuco utagugwa naho ibyagusa bitera ubwenge buke ahubwo ngakangurira abarundi kumva Ikirundi batigeze bumva kuko intwaro z'abahima ha guteza imbere ubumenyi mu kureka incabwenge ngo ziyige arizo ziga izo ntwaro zagize citwa la promotion de l'entière médiocrité nayo ikaba ari yangira igayitse yo kurungika ibiduna n'ibijuju kwiga muri Canada na Buraya igihugu carungika abataco bazi bafise imitwe irimwe amazi imitwe irimwe ubumenyi ikaja kwigisha mu Cendajuru ibukinanyana impinga Kayove ni Mutumba ico izo leta zitibutse nuko izo ntara zarungitswemwo ibimuri arizo ziri imbere kuko ngomara kugira ikintu kimwe ushaka ubutari acibaza uzocibaze umuntu ataribaza igituma intara ya Karusi ari igumi ibiyambere ntihabe iyambere Bururi canke Mwaro nuko haba hari ibigusoba mu Kirundi ico dupfa rero na mwebwe ba docteur kuburyo mwadutse kunkorera intebe ishushe nuko Imana yantije umwete ikantiza umutima wo guca bugufi nkihweza ibintu hama ikampamagara yo kubivuga ukurinda so kwanje ndaguhabwa niyo Mana nyene imbaririti vuga ikaba kandi yamvukishije mu bamana ikiranga abamana n'abasongore icambe na mbere nugukunda igihugu ukuvuga ukuri ukurinda no kudandiganwa ijambo nuko nivyo bituranga isuka ya gatanu igitutsi cuko bagenzanje na jewe turimbwa sogokuru yashenge yavuze ati igitutsi gifata uri n'amanyama jewe simbabajwe nuko wanyisimbwa kuko jewe ndazi neza ko ntarimbwa kandi nawe urabizi neza ko ntarimbwa naho ataco bimbariye sinogenda taco ndakubwiye nubambaye ikinyoni kigurutse kitavuze citwa icana sogokuru yongera ati umuntu ntumubona nabi umwumva nabi nukuvuga ko amajambo umuntu avuga ni ikintu gikomeye cyane burya turi ivyo twatura arico gituma uwitwa Swami Vive Kanand yavuze ko umuntu arico yiyumvira maze ivyiyumviro vyiwe bikibonekeza mu mvugo urumuronzi nda uzobironda kandi uzobironka na Descartes avuga ati cogito ergo sum nico yavuga abarundi natwe duca umugani mu Kirundi duti akari ku mutima gaseseka ku rurimi umviriza Aristote ndamuzanye mu Kirundi ndazi kubizi syllogisme ya Aristote urayizi uburengo manabizanye mu Kirundi Aristote ari umurundi yari kuvuga ati prémisse majeure akami ka muntu n'umutima wiwe prémisse mineure akari ku mutima gaseseka ku rurimi conclusion umuntu nakarimi kiwe wavyumvise umuntu nakarimi kiwe kuko burya ivyo tuvuga nivyo turi nikirikora umuntu yarezwe rupfasoni umwumva imvugo mbere n'ishirasoni y'insimba rubebe yarezwe tambukuzino canke kura tubona bakwe umwumva mu mvugo wewe rero waritoye utora kutwita imbwa uririnda kuvuga ko turi abantu biyumvira kumbure uko wewe utashaka nukuvuga ko twebwe utubona uko nuko na wewe uruko nyene umeze kuko imbwa imenya imbwa nkayo urantegera neza hajewe ndi muri syllogisme je ndi muri filosofi nta muntu ndiko ndatuka icaka bino kugira coco nuko umuntu avugana n'umuntu imbwa ikabwejana n'imbwa wowe rero wamvuze kandi ukemeza ko uzonjana mu butungane mbe bane utebeshwa niki tebuka mu butungane ivyo arivyo vyose turavugana ubu kandi nibaryuma ko tuzoburanira mu butungane ko jewe ndi imbwa hanyuma ukamvugisha nkavuga ukishura nukuba wansanze ku buga bwanje ubunsanze ko ntubukira umuntu uba wavuye ku buntu aho bukaza ku bubwa bwanje kuko umenya ivyimbwa zibwejagura kuko ubweja nkazo ubu bweja nawe abari imbwa nawe iyo rero uri umuntu ugafata umugambi wo kuvugana n'imbwa ntuburimbwa gusa uburi munsi y'imbwa ngomba ndaguhakarura kuri Yezu Kristo nivyo Yezu yakoze Yezu yarahevye ubumana bwiwe aza mu bantu nkatwe mugabo we
acaba uri musi y'abantu kuko uribuka Yezu ntishwe nk'umuntu, Yezu yishwe nk'umuntu atacamaze. Urabona Imana yavuye yiri iza mu bantu ibanza kuba umuntu, mugabo kugira ngo Imana idukize yarikuye ko nubwo buntu babona kumengo numumenja. Yezu rero yishwe nk'umumenja. Nawe umaze kubura umuntu ukaza mu mbwa ukavugana n'imbwa, ntugumuri imbwa ubwiza kuja muzi y'imbwa. Rero wewe rero uvugana na jewe ntubukira umuntu, ntubukire n'imbwa, ucuba musi yayo. Ndiko ndavuga logique, ndiko ndavuga raisonnement philosophique, ntawe numwe ndiko ndatuka. Kumbure ntibari bwumve jingene mvuga. Rero wewe ntitwiganye, urazobaza abantu twiganye filozofi barazi jingene niyumvira. Ndakwibutsa ko atavyo gutukana je narimwe. Je nasiguye ibintu nkurikije syllogisme yo kwa Aristote, hanyuma jewe nza kuvuga ibintu bya filozofi imbagara bumenyi nize mu seminari, kandi rakarambira akagwira gahora ku ngoma. Ikintu nakoresheje n'ubuntu bw'abantu nyabantu. Isuka ya gatandatu inzozero ngira nsezere mvuga ko jewe ndi ntafatiro umumara canke umusongore wa ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka rwa mushushwe wa rugina rwa muhara wa mubeba wa rwigane rwa ncamatwi akavandagara ka mfiri wa mvyindigiri wa butemere bwa kibwa ca kamana se wa mana n'abasongore namukako. Wewe Nkurunziza Emmanuel ndaroreranya akanyamuneza ntangere umutaho uzondungikira, hanyuma tuje duhurire mu butungane nce mpana isumbi n'ikiyizana. Icuza gukora ni ukizi, nakwihoreye kuva kera kubw'ubushuri bw'iciza umunyamuryango wawe yankoreye. Mugabo ibintu byose byambifise umurongo ntarengwa. Naho nyene nakubwiye unyitwariye nzobwire wa muntu w'iwanyu, umuntu w'iwanyu nawe rero ko yanyitwariye tugomba dupime amazi n'ifu, ngomba mpana isumbi n'ikiyizana. Wewe ariko urakurikirana kino kiganiro urakarambura akagwira agahora ku ngoma. Cari kiganiro Ikirundi c'abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatira.